kiyago biroroshe kugitangura ariko kukirangiza si yororo. Biri muri kamere muntu iyo vyatumye umuhinga umwe René Descartes mu nyandiko yise Les Pensées avuga ko amakenga ari menshi cyane ngo ko bigoye kwemeza ko afise umutwe, amaso, amaboko, amaguru, muri rusangi bigoye kwemeza ko abaho. Aya makenga yamushikanye mu kwemera adakekeranya ko ariko arakekeranya. Uku kwemera ko ariko arakekeranya kumushikana ku kwemera ko abaho kuko ntiwokekeranya utabaho kandi ntiwobaho nk'akaragira umutwe. Ibi nivyo bita mu mvugo y'ubuhinga doute cartésien, n'ubuhinga bugushikana kugusigura neza ico wemera na cyane cyane ico uri koko, kandi biragoye kumenya ico uri cyo utazi amamuko yawe. Nitwa Desire Barengayabo. Iki ni ikiganiro waruzi, ni ikiganiro kivuga ngo umuntu ni iki, yavuye hehe. Iki ni igice kigira 5. Wibutse kugira subscribe hamwe no gusangiza abandi kino kiganiro. Turi kuri Bukimunu Global. Annie Diar ni umwanditsi w'umunyamerika yigeze kwandika iby'umukecuru umwe yaseruye ivyiyumviro bivuga ko twebwe abantu twicaye kuri iyi si gutyo gusa kandi nta numwe aca nikanga impamvu. Ibi biri mu bikabura ugushakashaka kumenya iyo twavuye kugira tumenye impamvu turi hano. Rero hari ivyiyumviro by'urusobe bisobanura iyo twakomotse bitandukanye mu nyandiko zitandukanye hirya no hino tubisangamo. Hari amasoko abiri kandi ahambaye cyane agerageza gusigura ko umuntu yaje kugira ngo ashike hano kuri nosi iyo yajava. Ibi bitabo vya science hamwe n'ivyo kwemera science nkundira mperego gutegura imitima y'abankurikirana kuko umwe wese afise uko asanzwe yemera. Ibi ntibitirigane uko wemera kuko bishobora guhungabanya ukwemera kwa bamwe mu gihe utabuhagaze ushikamye mu vyo wemera, ariko kandi ni kuko udashikama ngo ushinge imizi mu vyo wemera kubyubaho uhungabana nk'irenga mu muyaga. Ubu ni ubumenyi gusa nta kindi. Jewe nkora gusa kukumenyesha ibiri mu nyandiko zitandukanye, mu yandi majambo kukumenyesha ivyo abandi bazi canke biyumvira bagaheza bakabishira mu bitabo bitandukanye ndiko ndabigusomera. Hari icyumviro ca vuba cemeza neza ko tutabaho na gato. Igihari nuko hari ikinyabwenge c'indenga kamere. Ikinyabwenge cyakorokeye hano ku isi kivuye ku yindi si. Ico kinyabwenge gikora ibinyabwonko byinshi kikabikoresha ivyo gishatse. Twebwe turi amaordinateur yakoze ku buhinga buhanitse n'ico kinyabwenge. Nta kindi dukora uretse gushira mu ngiro ivyo dukoresha. Ariko Charles Darwin, uyu ni umugabo w'umwongereza umuhinga mu bintu byinshi bitandukanye harimo n'ivyumviro. Uyu niwe yatanguranye no kunigana n'ibibazo ngo umuntu yaje ryari yaje gute. Mwaka w'1876 asigura muri aya majambo ngo ivyo bivana n'isiguro tumadika kwijambo umuntu mu rukurikirane w'imero canke ishusho uhereye ku kinyabuzima gisa n'inkende gushika ku muntu nk'uko ari uno munsi. Vyoba bigoye gusigura neza no kwerekana akaburungu gatangurana no kubaho k'umuntu. Biragoye kuronka neza igihe iri jambo umuntu ryoba ryaratanguye. Aya n'amajambo ya Charles Darwin agerageza gusigura uko umuntu yoba yarabonetse, agerageza kwibaza n'itariki yoherako mu gutangura kuvuga ukuboneka k'umuntu kuri no mugumbe. Hari ibihe bitatu vyofatwa nk'urufunguruzo kuri iki kibazo. Igihe ca mbere cerekana ko umuntu afise ukwiyumvira yoba yarabonetse haciye imyaka 200 nk'uko vyemezwa n'abanyakahise baba archéologue, ngo mugabo haheze imyaka 500 harabaye ibindi binyabuzima bitari bwashikire ihindagurika ari vyo vyavuyemo umuntu. Ivyo binyabuzima vyari bikoko bifise uturanga nk'umuntu. Ivyo vyagiye birahindagurika gushika ku kuba umuntu. Ni kuvuga ibi binyabuzima vyabayeho imyaka 300. Iyo myaka ishize bica bitangura guhinduka abantu. Uko guhinduka abantu ukaba kumaze imyaka 200. Igihe kigira kabiri kivuga ko haheze imyaka 2,000,000 habonetse ibikoko bimeze nk'abantu. Igihe kigira gatatu ni igihe kivuga gisubira inyuma cyane, kera cyane umuntu yatanguye kubaho igihe hari hatanguye kuboneka ubudasa hagati y'inkende n'umuntu. Igihe umuntu yatangura gusokoroka mu nkende. Hariho inyigisho nyinshi, inyigisho zerekana iyo umuntu yahereye kugera yaho ashika ku ishusho afise uno munsi. Ariko abanyasiyansi bafise ibintu bimwe bagenda bahuriza ko cyane mu gusigura kuri ico kibazo nk'iri jambo Homo habilis. Uyu ni umukurambere wacu wa kera cyane, ni igisekuruza ca kera cyane twoba twarakomotseko haciye imyaka 3,000,000. Iki kinyabuzima ca kera cyane bivugwa ko cari gifise ishusho y'umuntu. Abashakashatsi bemeza ko atahandi cari uretse muri Afrika. Ikindi bahuriza ko ni Homo erectus, ni ikinyabuzima kiravye umengo ni igikoko ariko kidasa neza na neza n'ibikoko. Iki cyagiye gihindagurika gushika kibe umuntu bwa mbere cyaba muri Afrika gica kino munsi.
ariko abanyasiyansi bafise ibintu bimwe bimwe bagenda bahuriza ko cyane mu gusigura kuri ico kibazo nk'iri jambo homo habilis. Nguyu ni umukurambere wacu wa kera cyane, ni igisekuruza ca kera cyane twoba twarakomotseko haciye imyaka miliyoni 3. Iki kinyabuzima ca kera cyane bivugwa ko cari gifise ishusho y'umuntu. Abashakashatsi bemeza ko atahandi cari uretse muri Afrika. Ikindi bahuriza ko ni Homo erectus, ni ikinyabuzima kiravye umengo ni igikoko ariko kidasa neza na neza n'ibikoko. Iki cyagiye gihindagurika gushika kibe umuntu. Ubwa mbere cyaba muri Afrika, gica kimukira muri Aziya. Imyaka miliyoni 2 irarangiye kimuka ubugira kabiri kija ku mugabane wa Buraya, hakaba haheze imyaka miliyoni 1 gusa. Ibinogo byose byimbururiwe muri Afrika yemeza ko ikinyabuzima Homo erectus cyagiye gihindagurika gushika ku kuba umuntu. Ibi vyemezwa n'abanyakahise baba archaeologue haciye imyaka 100 muri Aziya no muri Moyen-Orient harabonetse ubwoko bw'ihindagurika bushikana ico kinyabuzima kuba Homo sapiens, umuntu afise ubumenyi. Mu myaka 40 i Buraya harabonetse ibinyabuzima vyitwa Cro-Magnon. Ikinyabuzima runaka c'igikoko cyagiye gitera imbere kiva mu gusa n'igikoko gihindagurika intambwe ku yindi kugera ku kuba umuntu. Hari ijambo rikoreshwa mu kuvuga neza iryo hindagurika, nominization. Urunani rugizwe n'uburyo bw'amahindagurika butuma abantu baronka imico ibatandukanya n'ibindi binyabuzima ari ibikoko bifise ishusho y'abantu. Iryo hindagurika ngo ryagiye rikurikirana gutya. Ico bise la bipedi ni intambwe ya mbere itangurira ihindagurika, aho ikinyabuzima gitangurana no gushobora kugendagendesha amaguru abiri. Hakacakurikira izindi ntambuko nko kwaguka k'ubunini bw'ibigize ubwonko hamwe n'ibijanye n'imvugo, ni ukuvuga gutomora amajambo. Ibi navyo bisaba ukubaho kw'ibihimba bijejwe amajwi mu mubiri hamwe n'ikora neza ry'uturere tumwe tumwe two mu bwonko, les aires de Broca. Abahinga bavuga ko iki kinyabuzima Homo erectus cyashobora kuvuga vyagiye bikurikirana gutya. Mu myaka miliyoni 70 iheze, isi ntiyari ifise ikinyabuzima muntu uretse imbeba. Izi zahavuye zihindagurika gushika ku kubudu koko dusa n'inkende twitwa Lemurien. Myaka miliyoni iri hagati ya 35 na 20 ngo ni igihe twadukoko dusa n'inkende twahinduka tuvuye mu kuba imbeba twatera duhinduka inkende nyato. Mu myaka miliyoni 7 iki ni igihe za nkende zatera zihinduka ziva mu gusa n'inkende zija mu gusa n'ikinyabuzima kitaboneka kuri buno butaka, ikinyabuzima kitari kimenyerewe kuno mu bundi. Ikinyabuzima gishasha cyavuye cyitwa umuntu. Mu myaka miliyoni zirenga gato 4 iheze niho za nkende zitagisa n'izindi nkende zisanzwe zagerageza gusa n'abantu, ariko atari vyanyavyo kuko zari zifise uturanga tumwe tumwe tw'inkende zikangana n'utwana tw'abana b'abantu tw'imyaka 7 nk'uko. Imyaka miliyoni 2,500 iheze niho ikinyabuzima gisa n'umuntu kigaragaza, kandi n'igihe cyari gitanguye kubaho ubuzima butandukanye n'ibindi bikoko kuko cyari gitanguye gukoresha ibintu runaka nk'ibikoresho byo kwifashisha. Mu myaka 1.5 niho kino kinyabuzima gisa n'umuntu cyatanguye ubuzima butandukanye n'ubw'inkende, cyatangura gushobora kuvuga. Mu myaka 1,800 iheze ikinyabuzima kitakiri inkende niho cyatangura gucura ibikoresho kibikora mu mabuye, ico abanyakahise bise âge de pierre. Iki nico gihe kino kinyabuzima cyatangura gukoresha umuriro. Imyaka iri hagati y'200 n'ibihumbi 100 niho habonetse ikinyabuzima muntu cyuzuye gifise ubumenyi bwose bushoboka, Homo sapiens. Ibi vyerekana ko twavuye mu mbeba kuko aka kabeba kagiye karahindagurika gushika ku kuba inkende. Inkende nayo ihinduka umuntu. Ubushakashatsi nkirimwo no kumenya mbega aka kabeba kavuye heheko. Abanyasiyansi barerekanye ko atabudasa buri hagati y'abantu baba kuno mubumbe, naho ubudasa bugaragarira ku bimenyetso by'inyuma.